Mana yo mwijuru turabishira mu biganza byawe kuko ari wowe ushoboye byose, ari ugaba byose, ni wakisha izuba ukagwisha imvura, ibyo byose ukabikora mu gihe cyabyo. Twebwe turateragira ariko uko bisigara biramera twebwe ntitubimenya. Ico ni igikorwa cawe wowe nyene ubushobozi, nico gituma byose tubishize mu maboko yawe. Turasengeye izi mbuto rero turazihumanuje, amaraso ya Yesu azitwikire, nitwaziteragira mwami wo mwijuru uzosigara urameza. Turasenga kugira ngo nizi mbuto duteragiye zize zihunda impeke nyinshi cyane, tuze tugira umwimbo mwinshi cyane, uzoba ukoze cyane. Si twebwe gusa twisengeye ariko turasengeye n'abandi benshi bariko barasohora imbuto. Kumbure hari abo byibuka gusenga n'abatovyibuka, abo bose batigeze bavyibuka turabasengera. Uri karasohora imbuto wese muri kino gihugu c'Uburundi azobona ukugira neza kwawe, azobona ikiganza cawe. Ntihagire uwasohoye imbuto azorimarima, ariko bose nibagenda kuraba mu gihe cyo kubagara bazosange imirima imeze neza, mu gihe cyo kwimbura imirima izoba imeze neza. Tuze turonka umwimbu mwinshi, natwe tuzogaruka tugushimire nk'abari barasenze, tuzogaruka tugukengurukire. Nuko rero uhabwa icyubahiro kuri izi mbuto tugiye guteragira, n'abandi bose ubandanye gushigwa hejuru. Turiteze ko ari uzobandanya kugwisha imvura nziza ku rugero rwiza, urugero rutuma imirima imererwa neza, kandi uzoza uranyuranya n'izuba ku rugero rwiza bituma imirima imererwa neza. Turugaje n'ibikoko bitera imirima, nivyamara kumera ivyo bikoko ntibize bigira ububasha kuri ino mirima. Mu izina rya Yesu Kristo urakoze, turagushimira bane natwe muri riteragira, mu izina rya Yesu Kristo, amen.